ba televiziyo no Repentance no Event TV turabaramukije mu vyimva mutima umwe wese ahaherereye. Ndazi ko muri benshi muri ko muradukurikirana mu kino kiganiro amamaza, birumvikana ko n'uyu mwanya nyene turi mu kiganiro amamaza, kiganiro musanzwe mukunda, musanzwe munakurikirana cyane kumbonesha kure yanyu atakwihana nta juru canke no Repentance no Event TV. Nino muyu mwanya nyene turi kumwe n'abagenzi inshuti mwese musanzwe muri ko muradukurikirana, tunabaramutse mbere bimwe vyimva mutima umwe wese ahaherereye. Ndamutse aba bose bariko baradukurikirana cane ndiko ndabona uyu Violette ari muri Namibia, mu gihugu ca Namibia, akunda kudukurikirana cane, nawe nyene ndamuramutse cane. Ndamutse aba bose, ndamutse na cane famille ya Bizimana Edimo batazira Mbappe, akunda kudukurikirana cane buri munsi kino televiziyo yacu. Birumvikana rero ni mu kiganiro amamaza, sanzo ndi kumwe n'umutumire hano, reka tumwakire, turakwakiriye. Yeah, thanks so much. Ego. Mumeze neza Cyane gose. Ego. Nizere ko mwaraye neza. Cyane. Ego. Nanje ni sawa. Uyu munsi vyagenze neza. Ego. Naciye ahantu nje ngaho ku kazi. Barampa gasoda, ndamererwa neza, niyo mpamvu mva ndiko ndavuga neza. Ego. Mwamwumvise ndi kumwe n'umutumire, reka tumuhe yivuge izina kuko n'umugabo ngo nta mugabo avugira izina ubundi. Yeah, thanks so much. Amanda baramukije nyene, nizera ko muguwe neza mu mwami wacu. Manyene izina ryanje banyita General Fiston Nzeyimana. Ego. Yeah. Yes, mwamwumvise ni General Fiston Nzeyimana, mwamwumvise numutumire, mbega general ninde, mbega general n'umusoda n'umupolisi, mbega n'umuririmvyi, tuza kuvugana kubiki. Ubanze ubwira bariko baradukurikirana kugira ngo ntiduhave duhura. Okay, misanzwe amazina abiri ni amazina abavyeyi bampaye. Aryo Nzeyimana Fisto. Ariko ari amazina y'amatazirano. Banazira General Zoe. Hanyuma generale nko abivuze ati mbe ni generale gipolisi, generale cha leta oya. Ndi generale mu vyerekeye akarere canke ndi generale ku vyerekeye ivy'Imana. Mbo sindi generale reka ngende nyene ninjira indani. Ndi generale mu karere k'imishaha. So mu karere k'imishaha kuzana abantu kuri Kristo. Hanyuma kubera nyene ico gikorwa nyene ndagikangukire cyane cyo kuzana abantu kuri Kristo, iryo zina ryavuye nka generale. Ego. Hanyuma nkaba ndi mu kandi karere akantu ka worship glory, generale mu karere ka worship glory, mu karere ko guhimbaza no gutazira Imana. Ego. Okay. Twavyumvise kare bavuze ngo ni General Zoe. None Zoe akona ko Zoe nagaki kavuye he, kaje gute? Okay, Zoe igituma banyita Zoe. Banyita Zoe kubera ari indi nibona koze yitwa Zoe. Zoe na ni izina ry'ikigiriki. Ni izina ry'ikigiriki. Ariko mu Kirundi Zoe bisigura ubuzima bw'Imana. Niyo mpamvu rero banyita General Zoe. General mu karere k'imisha. Hanyuma Zoe banyita Zoe kubera indirimbo nasohoye yitwa Zoe. Ego. Okay. Yeah. Birumvikana ngira ngo mwese mwari mufise ayo mazinda waraheze. Ni general umuririmbyi, ntabwo ari general umupolisi. Ego. Ariko ngira ngo byose bishobora kuba navyo. Ntawo vyanga. Yes. Ego. None generale, uyu munsi mwatugende hano muri studio. Kandi mwatugendeye mufise agakemanyi mutuzaniye. Murashobora kutubwira mu ncamake indirimbo maze gusohora, mwayisohoye ryari, izifashiki, kubera iki mwimviriye kuririmba iyo ndirimbo? So iyi ndirimbo ni meme w'Imana yayimpaye. Misanzwe jo ico nkora sinkora ibyo nigenera. Ariko nkora ibyo datamaye gukora. So indirimbo ni meme w'Imana yayimpaye, sije nayigeneye.
ni mpemu Imana yayimpaye. Araheze igihe nyene ndiko ndayikora ko jewe sanzwe nyene ndi compose indirimbo nkasura kandi nkandika. Ariko kenje sinandika ko misanzwe ndashobora kwandika ndagenda canke nicaye ahantu numva indirimbo irazamutse muri jewe. Simbaka ngo nandike nora Bible canke ndondera amajambo. Ndashobora kuba ndi mu nzira ndiko ndagenda canke nicaye ahantu canke ndi mu rubanza. Nkumva indirimbo irazamutse mu mpemu yanje. Hanyuma umanya n'isaha melody irazamutse, amajambo arazamutse, ntanguye kuyikora. Ego so rero indirimbo rero narayihawe kugira ngo ifashe abantu. Ifashe abantu. So novuga ati nobisigura ati si indirimbo yiwanje jewe, ariko mpemu Imana yayimpaye bo kugira ngo ndayishikize ishengero. Ni ishengero niyo umuntu wese ayumvirize kugira ngo ayigire gwiwe. Ego hama wacumbaza ati mbega yasose ryari. Ego indirimbo yasose le 10 juillet. Igihe twari dufise anniversaire muhira aho nsanzwe nkorera. Ego kwishengero God Glory Church. Niho bari bafise anniversaire. Niho twari dufise anniversaire. Ishengero niyo yashoboye gusohoka, niyo yashoboye kwipresenter kandi hanyuma indirimbo kaba yasose nyene uwo munsi itariki 10 hanyuma yari saa 10 n'iminota irenga. Ego none ico gihe uyisohora iyo ndirimbo wayisohoye mu fisa anniversaire kuri eglise. Ni indirimbo ijanye n'ibihe vy'iyo anniversaire canke ni indirimbo ijanye n'ibihe ivyaha? Ni indirimbo mvuze, ni indirimbo yitwa Zoe. Ego ni indirimbo Zoe n'ubuzima bw'Imana. Ni indirimbo ivuga kuvyerekeye ubuzima bw'ubwiza. Turazi yuko igihe Imana yaremye Adamu yari yamuhaye ubuzima bw'ubwiza. Hama Adamu atakaza ubwo buzima. Kuko Imana avuga ngo turemo umuntu ase natwe kandi aganze. Bisigura ngo umuntu yari yahawe capacité yo kuganza isi n'ibirimo byose. Nkuko muri mwitangurira igice ca mbere ku murongo wa 26 bivuga. So rero ni indirimbo ivuga kuvyerekeye ubuzima bw'ubwiza. Ingene umuntu atiza kubaho ubuzima bw'ubwiza. So ni indirimbo Zoe yuko burya naho Adamu yatakaje ubwo buzima bw'ubwiza. Adamu wa mbere, ariko hari Adamu wa kabiri wewe yarafise ubuzima busagutse. So niyo mpamvu yatuzaniye ubwa buzima Adamu yaratakaje mu ntango kugira ngo ubwakiriye wese kugira ngo nyene acabuhabwa akazoba ibi bitazoshira. So rero ni indirimbo ivuga kuvyerekeye ubuzima bw'ubwiza. Ubuzima bw'ubwiza naho so nukuja imbere n'amagara meza, nukudakena, nugutananirwa. So ivyo byose tujita ubuzima bw'ubwiza. Ubuzima bw'ubwiza canke ni ikintu kigize Imana, sivyo none? Nico kintu cyose kigize Imana, amagara y'Imana, ubwenge bw'Imana, itunga ry'Imana, kuja imbere kw'Imana, ikigize Imana cyose nico tuyita ubuzima bw'ubwiza canke ubuzima bw'Imana Zoe. Ego none generale iyo ndirimbo uragerageje kudusigura ngene ari ubuzima bw'ubwiza, impamvu wayihisemo kuyiririmba n'ingene wayihawe, abatayizi canke abatarayumva, ducishize ko rero gatonya kugira ngo twese tutarayumva n'abatarayibona kugira ngo bumve iyo ndirimbo, hanyuma ucugirwa ko unatubwira naho dushobora kwironderera. Ego kuko ari abantu benshi indirimbo tuzitora mu buhinga bunyaruse kugira ngo tuze turazumviriza tuzamamaze go. Ukene ko ndirimba nyene ibyo bita acapella. So reka ndirimbe. Ama navuze ko ari indirimbo itekeye mu buzima bw'ubwiza. Ni ubuzima bw'Imana Zoe. So uyumvirije ni nugumu ko wari umeze, ari impact iba ku buzima bwawe, hari impinduka iba ku buzima bwawe. So indirimbo burya abamaze gusohora indirimbo ni benshi, ariko iyi ndirimbo burya ni irebanga, ariko indirimbo burya irimo mpemu n'ubushobozi. Niyo mpamvu uyumvirije wese ni mugumiza uko yari ameze, hari impinduka imukura mu kibanza yarimo maze kamushikana ahandi ahantu. Ego sinzi ko norimba aka refrain nyene. Ndirimba aka refrain. Vuga ngo fi isezowe ubuzima butagira iherezo,
nera jimbere mu binyerekeye gusa fi isezowe ubuzima butagira iherezo nehera jimbere mu binyerekeye gusa sinduw'inyuma hey duw'imbere sinduwo hasi sinduwo hasi sinduwo hasi sinduwo hejuru sinduw'inyuma hey duw'imbere sinduwo hasi sinduwo hasi sinduwo hasi sinduwo hejuru muri ubwo buzima zowe muri ubwo buzima zowe niho nashinze imizi muri ubwo buzima zowe muri ubwo buzima zowe niho natakariye okay good ego ni indirimbo iryoshye cyane ego kandi irimo amajambo yumvikana kandi meza cyane thanks so much ego ngo sinduw'imbere kandi sinduw'inyuma yego sinduw'inyuma ariko nduw'imbere sinduwo hasi ariko nduwo hejuru ego bisigura ngo hari abantu benshi usanga bariko barikengera uko ego usanga bagenda barikengera bishira hasi kandi bakaba ari byane babishashe bakavuga ati urabona mana je ndi musiba mana jewe naco maze abantu nibaza agaciro k'icara mu gishasha so niyo mpamvu jewe ndirimbuko nzi agaciro k'icara mu gishasha yuko icara mu gishasha burya kirateye ubwoba kuri nose kuko gitekeye imana muri ico niyo mpamvu naririmbye ko burya sindi w'inyuma ariko ndi w'imbere mu binyerekeye sindi w'inyuma ndi w'imbere sindi wo hasi ndi wo hejuru hanyuma kajya kahereza avuga ati muri ubwo buzima zowe niho nashinze imizi muri ubwo buzima ni kuvuga narashinze imizi narashinze imizi ugushinga imizi gusa eka kwe ahubwo naratakariyeyo urumva ingwara indondeye ubukene ibintu by'umwijima ndondeye ntushobora kundonka kuko harano natakariye nguvuga natakariye muri zowe urumva muri ubwo buzima bw'Imana ego nibaza ko bakunzi muri ko muradukurikirana mwabyumvise ni indirimbo yitwa Zowe murashobora gusimbira hehe aho bashobora kuyisanga aho bashobora kuyisanga kuri YouTube yanje bakandika General Fiston baca bayibona Zowe bagaca bayumviriza nyene abajako ubasavye iki gukora iki abajako nabasavye nyene d'abord kuklika nyene j'aime hama bakayumviriza amasabone kugira ngo igire nani hama baca bagira na partage mwavyumvise ubutumwa mwavyumvise nivyo General Fiston abasaba ngira ngo mwavyumvise ngira ngo nyimba atakinde dushobora kurangiriza ko dushobore kurangiza kino kiganiro amana agomba nyene ndababwira ikindi kintu ndiko ndategura so indirimbo ni ya mbere urumva ya mbere nsohoye nizera yuko izoshika kure cyane mbega twitege video ryari video nyene video muyitege ariko video ndiko ndategura si indirimbo zo hari indi ndirimbo nyene irikiraza niyo ndoshangirira video zogiko na video na video kubera iki uhisemo gukora video y'indirimbo ya kabiri utakoze video y'indirimbo ya mbere iyo ndirimbo abwo izo ya gatatu iyo ya gatatu niyo nahisemo mbo igitwa misemo burya ikintu cyose ndagikora sero n'uburongozi bw'amwe mu Imana so sikuvuga iyi na clip nzoyigirira clip ariko numvise indani mu mpemo yanje yuko nogira clip iyo ya gatatu iyo ya gatatu hama iyo ya mbere nyene yitwa Zowe nayo nyene nzoyigirira clip akavuga ati mbega ryari
nzoyigira clip inyuma y'iyo ndirimbo igira gatatu nayejeje. Hanyuma ndiko ndabategurira nyene indirimbo igira kabiri irahari, so yarakozwe hereje gukogwa iri ahantu nyene iratekereje gusa mu bubiko nyene ariko bugisoze ninde impact nini cyane gose. So ni indirimbo yitwa Wastahili, iyo nayo vuba vuba baraza kuyumva, nayo nyene itekeye mu bwiza bw'Imana, indirimbo ya worship, indirimbo yo guhimbaza Imana. Ego, so nivyo nyene rindira nyene vuba vuba bamaze kwanza bumvize kwanza zowe bayumvirize bayinoganze nyene muri bo. Si kwinoganza gusa bayimire. Ego, hanyuma batusha bumva iyo ndirimbo igira kabiri yitwa Wastahili. Nibaza ko nyene vuba nyene bazoshobora kuyumva. Ego. Yeah. Merci beaucoup. Yeah, thanks so much. Shimire namwe mwese muri ko muradukurikirana. Musanzwe mudukurikirana nkuko mubimenyereye, ikiganiro naha kirangiriye ngira ngo tuzohava dusubira. Ego.